ahari mpemu yera bakwihana, ahari mpemu yera habihishurirwa. Haleluya, haleluya. Haba hari mpemu yera haba gushira ubwoba. Petero ashira ubwoba. Naratangaye cyane. Amaherezo y'umuntu adahishurirwa ni mabi. Haleluya. Amaherezo y'umuntu adahishurirwa yicwa n'inzigo, abona abandi batera imbere akagira ishari, abona abandi bashimigwa akababara, abona ibikorwa akora bitera imbere bakatangura kwiyumvira ngo bivahe, bajikuzimu bajahe. Oya, yarahishuriwe, yaramenye ibanga. Haleluya. Abera Imana ishima ikimazi ciwe. Kubera ihishurirwa. Rero umuntu atagira ihishurirwa, ibintu byo bihagarira hagufi. Ariko umuntu afise ihishurirwa, umuntu arongorwa na mpemu yera, abona kure. Haleluya. Ntatega ubwoba n'ibyo abona ko kanya. Ntatega ubwoba n'ibyo abona ko kanya, ariko yizera ko iyavuze niyo kwizerwa. Kandi abayumva ijwi ico rivuga. Haleluya. Abayumva ijwi ry'Imana ico rimuganiriza. Bakunzi bahore CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Uri mwiza Data kandi ugira neza. Nta usa nawe, nta uringaniye nawe. Uri umwizigirwa kandi uri umutabazi mwiza. Uduhora hagufi no iri joro waraye hafi yacu kandi uvyukiye hafi yacu, kuko utemeye ko tubaho ntitwobaho, kuko ni gutuma umuntu abaho kandi utuma umuntu apfa. Rero tugushimiye ko wemeye kuduha izuba ry'uyu munsi ngo turibone kuri dukoremo imirimo myiza iguhimbara. Ari naco gituma nsaba ngo unshoboze kubera kanwa mwami wanje kagera kure, kandi wemere n'abazokumvira ijambo bose mpemu yera zabafashe kuryumva no kuritahura. Ahatari ntiboryumva, ahatari ntiboritahura, ariko ahari byose bigenda neza. Ndagushimiye kandi ndakubashe, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkabanda bisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Turacari muri Pentecote, ndacayivuga ko nzomara iminsi ndiko ndavuga kuri Pentecote kugira ngo turabe by'ukuri ko hari cyo shobora guhinduka mu mitima y'abatari bakeyi. Rero ijambo nagomba ko tuganira uyu munsi riravuga ngo dushobora gushingira inta Yesu utari muri mpemu yera. Ibyo ntibikunda, ntibishoboka, ariko uri muri mpemu yera biroroshe gushingira intahe umwami wacu. Reka dusome mu vyakozwe n'intumwa igice cya 2, turasoma kuva ku mirongo wa 22 dushikane ku murongo wa 36. Haravuga ngo, yemwe bagabo b'i Yerusalemu, nimwumva aya majambo. Yesu umunyanazareti, umuntu Imana yashingiye intahe mu bitangaza, utwumiza n'ibimenyetso ivy'Imana yamukoresheje hagati yanyu, nkuko mubizi ubwanyu. Uwo muntu amaze gutangwa nkuko Imana yabishinze, ibimenye bitari bwabe, mumubambisha amaboko y'abagarariji, muramwica. Ariko Imana yamuzuye imubohoye ibise by'urupfu, kuko bitashobotse ko rumugumya. Kuko Dawidi yavuze ivy'uwo ati, nabonye Uhoraho imbere yanje imisi yose, kuko ari buryo bwanje ngo sinyiganyige. Nico gituma umutima wanje uhimbagwa, ururimi rwanje rukanezerwa, kandi n'umubiri wanje uzoruhukana ivyizigiro. Kuko utazoreka ubugingo bwanje ngo buje ikuzimu, kandi uzotanga uwera wawe ngo azobore. Wamenyesheje inzira z'ubugingo mu maso hawe, uzohanyurisha akanyamuneza. Bagabo bene Data, sikingora kubabarira yanshize ubwoba ivya sogokuru mukuru Dawidi yuko yapfuye agahambwa, n'imva yiwe iri ngaha ino muri twebwe gushika ubu. Nuko kuko yari umuvugishwa n'Imana, akamenya ko Imana yamurahiye indahiro ko izoshira ku ntebe yiwe y'ubwami wamutse mu bura bwiwe. Yavuze ivyo kuzuka kwa Kristo abibonye bitari bwabe yuko atarekewe mu kuzimu, kandi n'umubiri wiwe ataho wigeze ubora.
uwo Yesu Imana yaramuzuye, natwe twese turi ivyabona byo gushingira intahe ivyo. Nuko amaze gushigwa hejuru n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana, kandi ashikirijwe na se isezerano ari ryo mpwemu yera, none asutse ico muri ko murabona kandi mwumva. Kandi Dawidi ntiyaduze mu ijuru, ariko ubwiwe yaravuze ati, Uhoraho yabariye umwami wanje ati, icari iburyo bwanje ushitse aho nzohindurira abasi bawe indava yo munsi y'ibirenge vyawe. Nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose nibamenye badakekeranya yuko Imana yamugize umwami na Kristo umwe na nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose nibamenye badakekeranya yuko Imana yamugize umwami na Kristo umwe, Yesu mwabamba. Amen. Ejo nari nababwiye nti Petero yatinya, Petero atabasha kuvuga, Petero yari afise ubwoba, ariko murumvise amaze kuzura ubushobozi bwa mpwemu yera, agira ihishurirwa rikomeye, aravuga ibyo avuzwe kera ataranabaho, ibyanditswe kera bihanurwa n'umukozi w'Imana Dawidi, arabishingira intahe, arabivuga, aravuga ingene Dawidi imva yiwe ikiri harya, atigeze atazutse ari harya, atariko Yesu we mwibambiye n'amaboko yanyu, mwarabonye ko yazutse, mwarabonye ibitangaza yakoreye hagati muri twebwe, mwaramvise isezerano yadusezeranije, none isezerano ngiri turi muri ryo. Haleluya, haleluya. Ashingira intahe umwami kubera yuzuye ubushobozi bwa mpwemu yera. Amen. Aravuga ati Imana yari yarabwiye Dawidi, ko Dawidi yari umuvugishwa n'Imana, ati yari yaramubwiye ati, mu ruvyaro rwawe ubwami ntibwo kwigera buhava. Haleluya. Yari kwavuga Kristo. Murazi ko bavuga ngo Kristo ni intare yo mu muryango wa Yuda. Haleluya. Umunago wa Dawidi. Amen. Kweri akomoka mu ruvyaro rwa Dawidi. Arabihanura, arabivuga ati, rero uyo niwe ari kwakora ibi, niwe umwe mwibambira mwebwe nyene mubambisha amaboko yanyu. Haleluya. Ico gihe ariko arashinga intahe, abantu benshi barahindukiye, abantu benshi barihanye. Ijambo ry'Imana riravuga ko hihanye ngo abagabo barenga ibihumbi 3. Kandi muri kiriya gihe mu Banyisirayeli iyo bavuga abagabo, abagore ntibabavuga n'abana. Bisigura ngo hihanye n'abagore benshi, kuko urazi ko abagore kenshi ari twe tugira ibishobisho, abagore nibo bakunda, nibo bagira ama emotion. Urumva, hihanye isinzi ry'abantu. Ahari mpwemu yera bakwihana, ahari mpwemu yera habihishurirwa. Haleluya, haleluya. Haba hari mpwemu yera haba gushira ubwoba. Petero ashira ubwoba. Naratangaye cyane. Iri jambo ryose ry'Imana ryose kuva mu itanguriro gushika mu vyahishuwe, utaribonamwo Kristo, mpwemu yera ntimwa muri kumwe. Mpwemu yera ntaba ariko araguhishurira, kuva mu itanguriro, kuva umunsi Imana igenda kugendera Adamu na Eva igasanga bakoze icaha, yacishiraho isezerano kuzorunga kumukiza, yica igikoko yambika abana biwe. Byasigura ko Kristo ari wazoza kutugarukanira icubahiro, ari wazogaruka kutwambika, ko Satani yatwambuye agahuzu, Satani yadutwaye umugabane wacu. Uwo munsi nyene isezerano niho ryatanguye. Abeli na Kaini, Abeli aramenya neza isezerano. Haleluya. Aramenya neza, atanga ikimazi gihimbara umutima w'Imana kubera guhishurirwa, ahishurirwa Kristo mu kwica igikoko. Isezerano ni ry'amaraso. Haleluya. Amen. Amaraso y'igikoko, Imana inezererwa n'iki? Inezererwa n'ikimazi Abeli atanze. Haleluya. Ariko Kaini atagize ihishurirwa. Murabona amaherezo y'umuntu adahishurirwa ni mabi. Haleluya. Amaherezo y'umuntu adahishurirwa yicwa n'inzigo, abona abandi batera imbere akagira ishari, abona abandi bashimirwa akababara, abona ibikorwa akora bitera imbere bakatangura kwiyumvira ngo bivahe, baji kuzimu bajahe. Oya, yarahishuriwe, yaramenye ibanga. Haleluya. Abeli Imana ishima ikimazi ciwe. Kubera ihishurirwa. Rero umuntu atagira ihishurirwa, ibintu byo bihagarira hagufi. Ariko umuntu afise ihishurirwa, umuntu arongorwa na mpwemu yera, abona kure. Haleluya. Ntatega ubwoba n'ibyo abona ko kanya.
ntatega ubwoba n'ibyo abona ako kanya, ariko yizera ko iyavuze niyo kwizerwa, kandi abayumva ijwi ico rivuga. Haleluya! abayumva ijwi ry'Imana ico rimuganiriza. Amen. Dawidi rero ashingira intahe Petero ashingira intahe umwami Yesu, kandi mu bantu benshi adafise ubwoba, ati ntibaborewe. N'abantu bamwe baravuga ati nivyo aya masaha boborerwa gute bakavuga indimi twumva, ntibozumva. Bavuga indimi bumva zumvikana, ntibavuga ibintu bitumvikana. Umwe yarumva ururimi rwawo undi akumva urwawo, kandi hari abantu benshi baravuga ati iyi ni Imana ibikoze. Urumva ati ni Imana ibikoze. Rero Dawidi aravuga ko Dawidi ibyo byose yari yarabihishuriwe kera, yari yarabihishuriwe. Ati rero uyu munsi isezerano Imana yavuze icishije mu mukozi w'Imana Dawidi niryo turiko turabamwe uyu munsi. Haleluya! Rero amasezerano yawe nta kuzoyashikamwo uri umuntu atatora. Amasezerano yawe nta kuzoyashikamwo udahagaze mu kibanza kimwe ngo wihanganire ivyo nyene uriko uracamwo. Haleluya! Uvyihanganiremwo, umenye ngo hariho yavuze, kandi yavuze niyo kwizerwa, no kubesha ntibesha, no kubikora izobikora. Rero umuntu w'Imana nahawe nanje. Haleluya! nahawe nanje. Imana yo narabivuze nejo nti iyo ntacitakoze byose yarabirangije. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Mana Data rugira byose uri mwijuru, ndagushimiye ku rukundo rwawe, ndagushimiye ku ijambo ryawe, ndagushimiye ku vyo uri kurakora. Sije ndiko ndikoresha, ariko nzi neza ko ari wowe uri kurikorera. None mukunzi mwiza, uhezagira abantu bose bazokumvira ijambo, rize ribagirire ikimazi, uzobukoze muvyeyi. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje icubahiro n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndavyizeye ko uvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.